Yes. Umunyuka tuzi umunyuka cyo kiri ubwo rurimi benshi ntibarutahura. Umunyuka washatse kuvuga iki? Umunyuka gufata kuwingona. Maana yake ni fata kuwingona ndaje kuno kubwira ati bana braza kubwira nemere ko umuntu umugabo we nkubita ingumu mbone ciye ncira amaraso nga ubwiye yuko hari ibyananiye ngo nana kimwe nshoboye oje nshoboye wavuze ngo nzobanze fate kuwingona kugira mbaze nkure wavuze ngo nzobanze fate kuwingona kugira mbu umugabo oh my baby, oh, I'm ready now. Ndetse no mu gitanda. Oh my baby, oh, I'm ready now. Nuzongera kwidoga, enyukama. Ngojewe ndi umunyuka, enyukama. Ngojewe ndi umunyuka. Yarambwiye ko n'umuntu ari mu impano ikomeye. Yego ishaka kuvamo ikindi kintu muri kazoza nabyishimishana. Yego, yes, ubwambere tukubonye ku ndogoba. Ubwambere tukubonye ku ndogoba. Ndetse posting avuga ati ari umunyuka ku ndogoba. Umunyuka ku ndogoba. Wari kurakeye iki aho abaririmbyi benshi tubonye amafoto yabo tuca tumenya ati Elias quelque chose. Jenda bizurondegwa na benshi. Eba no. Amaheri miduga n'ibindi byose barafise Jenda bizurondegwa na benshi. Eba no. Amaheri miduga n'ibindi byose barabifise Jefise umutima niryo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nkigukunda mbaye nyihari I'll be waiting Kugezu my lover from your heart Kugezu my lover from your heart tugira ko umutima wawe usimbaguritse ndabimenya oh darling tufise love connection Yes, bakunze ba Sten TV worldwide. This is Sten promoter wa nyene kumwe bakorera uno munsi naho ni D1 Mr. Umunyuka, Mr. Waiting, Mr. nandi mazina menshi. Love connection. Yes, niho turi ku muno munsi mu gihe yaramaze iminsi atariko araboneka cyane mu gihugu cyacu cy'Uburundi. Dufise inkuru nyinshi kuri nyene aho yahora mu gihugu kibanye cya Tanzania. Kibaza kutubwira byinshi mu byagiye akorerayo no mu bijanye na kariyere y'umuziki wiwe. Reka ntibarambire kuko mbona umenga afise umwanya muto kugira dushobore kumwakira kuri micro kwanza za Sten TV worldwide hama dushobore kubandanya n'ibikorwa bikwirikira. D1 mambo vipi? Ya niko poa kabisa. Meze neza. Yego ndashima. Giswahili ni cyakugoye. Jende umunyuka nyine urabizi. Wari ufise mu translate. Oya na trying nyine ndagerageza. Waragerageza. Imbere ya byose kwanza tumaze turamutse abakunzi bari ko baradukurikirana hama tubandanye n'ibindi. Baramukije umunyuka nako si umunyuka gusa baramukije. Ntakira umunyuka. Yes D1 indirimbo zawe novuga ko umuririmbyi ugeze nko ku ndirimbo zitatu zimenyekanye. Kuva ku ndirimbo yawe ya mbere kugeza aho ugeze nta swatirimwo. Wewe nubwo uhinga wobone uri kurakoresha cyane. Abandi badafise icyo barusha wewe nka wewe. Bose bakora ubuhinga bwa tayi gusa nibaza ko ni imana tu imana yampaye ni imana yifashamwe kugira ngo none nuze byunza guhabana yego so bakora ubuhinga bwa tayi. Yes, D1 yatanguye kumenyekana hariho bamwe bavuga yuko D1 yo bari mu DJ yoba ni nakoze production muri 2020 nageze kwa ndiko ndabikora mu production ama je kugira ngo ifashe kubona n'ubu wa mbere mu kwisupportinga je kwanza mu bintu bya za music mbu wa mbere mu gufata mu gukora indirimbo mu nyuma maybe baze bamfasha na majukora ibintu bya mbere. Yes, D1 ni imvukira ya Kayanza ni mu Kayanza. Yes, mu Kayanza wavuye waje mu gisagara nk'umuririmbyi cyangwa waje mu gisagara nk'umuntu. Naje ndumunyuka kandi bizi ngende naje ndumunyuka amanja ku school. Ngiye ku ishuri nyine rancanga nyine nakora ndarimara. Chimwe Bujumbura imana avuga ati wana Yesu yaruguru yo cyumunyuka reka tumbuze Bujumbura Toto Town umunyuka bucurahera bucuyinjira muri production maze kwinjira muri production kwanza wabonye gute ko ufise ingabirano yo kuririmba ivyo nabyo umuntu ndaza ko
urashobora kugenda kuko urumva watanguye kuyibona kuri umuproducer mukacuza kubona kumenga n'inguvu zo kuririmbura zifise kandi ukacuza ubikora neza urumva ico ni ikintu kire so amazing sikino nimvisemo ngiye gusoba ngo numve ngo rero nguje kumve gusoba gucumva nene ndazi kuririmba no ahubwo ikintu kuva ndi umwana bwanjye bwose nakoze numva nyene music ni ikintu cyanje kandi papa ngute kuyado ndabivuga narishira deza papa nyinshi ndiko biza kaziki ndiko biza makuru numva nyene tu ibintu by'iwanje tu muziki ni ikintu kuva mu bwana ikintu cy'iwanje kuva mu bwana umuririmbyi wakunda kumviriza cyane yari umuririmbyi wese yakora neza abandi byose bakora neza umwe muri benshi ko dufise benshi bakora neza muri kuvuga indimbo zose zasohoka cyane bandi ndi kuzumviriza warazumviriza muga hariho iyo bita gusubiza mu repeat urumva iyo wagumugirira repetition anambeshe kundirimbo urumva wayumviriza rimwe bikaba bihetse indimbo zose zabari nziza soka ni nziza kwa diwan yabari repeat ayizusubiramo yazumviriza yaziririmba yego yaraziririmba. Yes, diwan iteka music nawe we mwahuye gute mwamenyanye gute harico mupanga twahuye ndumunyuka ndakunda kubivuga twahuye ndumunyuka ama rero iteka music kingira mu Toto Town hari muri 2020 yego mumisi indirimbo nakoze bavuga ati umwana ashaka kuba afise ikintu kimuri mu kindi cyo gishobora gushika handi hantu mu gihe abandanyije akora yari indirimbi yahe nimba atari ba indirimbo bitatu rumwe nakoreye muri Agapa Record nayo bita Mirere na Before na tuzogumana aho muri 2020 bavuga ati this one tumuspendizemo mani ashaka gushika kure ashobora gushika ashaka kure ashaka gushikana po afise ikintu yoterera mu Burundi akazana indi image muziki y'u Burundi. Yes, bo tubikora guco nyene Sinaona ni gang. Yes, iteka music muri mu muri abagenzi banga. Oya ndacyaje nyine kashaka ko bamparika banze bari kwanza kumara. Ushaka kujye wenyene kwanza. Banze nje mbanze mbo. Ushaka umusangiye. Natangiye kuba boga ariko numva. Oya banatari ibyo. Ubona gute je? Natangiye kuba Toto Town. Natangiye gutwira. Yatangiye kuba Toto Town. Oroba rero nikuvuga rero ndari nka jewe kira ngo banze mbe Toto Town banze nwike nyene hashe. Ukubite kabisa umanze ugiye ubyibuhe byose ubyibuhe. Mana navyibishe marona ko ubona ko sigana umuboga ari nkawe. Kantundusha ari. Gusa yonda kuri umupira byango nabereke gusa ntundusha. Yes, Tanzania nyimba tari banga nica ikintu cyari kigutwaye. Biracari banga aho gato mugabo neza ko bazobimenya nanje ngo ibikorwa bitandukanye kwiga music kwiga tere kuraba kino kura muri Tanzania kigana mu Burundi tudafise mu Burundi neza ko byose bazogina bibona. Yes, abaririmbyi n'abantu tuzi benshi iyo bavenga mu gihugu cy'u Burundi basohotse igihugu bagenda n'amavyo amafoto ibiki nibiki iyo bari bakaguma berekana ico bari mugabo we ntavyo twigeze tubona niyo yari impamvu yatumye ubikora wagiye ni na dunyuri canke zagenze gute baza bakajya n'urutaro ya muri wese kuvuga ikintu cyose bivana n'igihe kandi bivana umwanya ubuca no kunwa wiyumva wewe sirashimye kwipostinga ngo mbishire hanze ngo nagiye guca ariko nagiye neza kanshika neza ugiye neza ushika neza. Yes, abariko baradukurikirana ndazi murashobora kuvuga ati uwo muntu kuba bavugiye vyiki nini na nini ninde ni Diwan n'umuririmbyi reka kwanza nkawe umuririmbyi uba present present nkawe wewe wereke abariko baradukurikirana icurico mu ndirimbo zawe na cyane cyane izageze izo twamenye waiting zi love connection bihereze kumunyuka yego gende urazicanga nyene kujya bizurondegwa na benshi beba no maheri miduga n'ibindi. Sorry kwanza zikunda ko tugufasha amajwi yacu nayo sinzi ko tuza abanye urasarije ko wagiye kare. Let's go. Jenda bizurondegwa na benshi beba no maheri miduga n'ibindi byose barafise. Jenda bizurondegwa na benshi beba no maheri miduga n'ibindi byose barabifise. Jefise umutima niryo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nyigukunda mbaye nyihari. I'll be waiting kugeza my lover from your heart. Kugeza my lover from your heart. Yeah. Twagiye love connection. Tugira ko umutima wawe usimbaguritse ndabimenya. Oh darling
tufise love connection otari otari tufise love connection yes tugira ko n'umunyuka ubwiye yuko hari ibyananiye ngo nta kimwe nshoboye oje nshoboye wavuze ngo nzoba nzefate kuwingona kugira mbaze nkure wavuze ngo nzoba nzefate kuwingona kugira mbu umugabo oh baby yo I'm ready now ndetse no mu gitanda oh my baby yo I'm ready now nuzongera kwidoga enyukama ngo jewe ndi umunyuka enyukama ngo jewe ndi umunyuka yes umunyuka tuzi umunyuka icyo kiri ubwo rurimi benshi ntibarutahura umunyuka washatse kuvuga iki umunyuka ni umuntu mushasha mu kintu canke ahantu umuntu mushasha mu kintu canke ni Kirundi niba nka waje no musi bwa mbere umunyuka ngaha nyene maze mumwite umunyuka ndi umunyuka ngaha muri Kenya kabiri sinza akajambo wavuze sinza akajambo akari gufata kuwingona maana yake ni fata kuwingona ndaje kuno kubwira ati bana braza kubwira nemere ko umuntu umugabo we nkubita ingumu mbone ciye ncira amaraso nga niho cyawemera ati niho cyawemera ati uyu muntu umuntu w'umugabo yes ivy'indirimbo yavuze ati mbanze fate kuwingona ku mugongo w'ingona ndi kuvuga mbanze nk'urumogi kugira mbone yuko abanze bone ko umuntu nyene kuri umuntu ukomeye ni rutagusaza cavuga ati umuntu respect yes tuvuye ngaha mu gihugu gato tuje iyo wahora na cyane cyane mu gihugu cya Tanzania umuririmbyi umwe dusanzwe tuzi ngaha mu Burundi washoboye kugirirwa ibake byo kubonana nawe nuwa Unaona ina benshi gusa sinashimye kubigira umwe bo nabonanye n'utamuzi muri media bo yari yaje muri ya moto band hariyo Bekafleuver Asray hariyo na Bekafleuver Bekafleuver niwo mwahuye ikintu nyamukuru ijambo rimwe yashoboye kukubwira ry'inkoramutima rikikuri mu n'ubu n'ijambo yarambwiye ko n'umuntu ari mu impano ikomeye yego ishaka kuba ikindi kintu kazoza nabyishimiye cyane yego yes ubwambere tukubonye ku ndogoba ubwambere tukubonye ku ndogoba yes I posting ambo ati ari umunyuka ku ndogoba umunyuka ku ndogoba wari kurakeye iki aho abaririmbyi benshi tubonye amafoto yabo tuca tumenya ati Elias quelque chose urumva weho hari iki hajya iyo quelque chose yawe nazo kizoza baadaye mugabona gusomana hafi tu nazo gihari yego yes ikintu ca mbere washitse Tanzania kaga gutangaza gaha mu Burundi kitahari ni cha Sofi ndogo bo byose nabanye ari bisanzwe ni muri town bo ntantu heza ndikibure ko ngaye Burundi ntantu heza cyane gose ariko twiwacu dufisa heza gusoma yes duhereye kuri weight love connection umunyuka niye difference ubona izo ndirimbo zitatu niye indirimbo ubona ati iyi ndirimbo yarangize D1 nkuko ndi so zitangize D1 kwako indirimbo se muzira amabandi yawe gusa hari ikintu ushobora kuvuga ati jego ndi D1 mugabo kuko n'umugabo arashobora kubyara abana kavuga ati jiwe atumye umwana yatumye mbu umugabo umwana yatumye nditwa papa w'umuntu umwana wese yatumye witwa umugabo urumva nimba sinakoze jewe kuri je nka D1 indirimbo y'agaciro kuri je kuko hari abantu bayakiriye bayakira neza nandi bayakiriye baki gutandukanye kuvuga umuntu ushaka gukunda waiting akunda love connection mvuze ngo indirimbo sinayakiriye neza bisigura yuko umenga wandi yayikunda ntabwo bivuze kuko rero indirimbo zaje sinazakiriye neza zimeze bo ndashima feedback ndashima uzangejeje yes waiting ni indirimbo yavugiwe ko amajambo menshi yakorewe ku ibintu byinshi aho bivuga yuko n'umukunzi wa D1 yatumye ku bintu yakoze mu biganiro mu biki kuri gate bivugwa yuko hari na conflict yahaciye kuri wewe wotanga umucyo gute kuri cyo wewe jaza ko nakivuga ko cyane gose undi Toto Town yaza ko ntukira umunyuka yo yaraheze yaraheze mugira cyari indirimbo yiwawe bo indirimbo irahari kandi n'ubutumwa kuri bamwe ko ibintu biba donc message muri waiting ni abantu bose hari benshi nasanze avuga ati wamvuga ibintu umutama mva ko indirimbo yacu twese yego yes D1 kubereka akunda kuririmba indirimbo na cyane cyane aririmbira abakobwa none message ni kuvuga urukundo ni ikintu gisukura gutuma abantu benshi dutuntura tukaniyahura bamwe n'ubuzima ariko baratuma abantu batuntura yego nibaza gusa utagira icyo uvuze kuri icyo kintu certainly urukundo nigo rukura imbere tuba abantu bamirwa nabi cyane gusa urukundo ruhari n'urukundo kuva tuvuze urukundo rwo hagati y'umuntu n'undi n'urukundo hagati y'abantu muri rusange hari ukuntu iruhari bituma
igihugu gitera imbere no bigatuma n'abantu baho neza cyane rwose. Yes, ndibaza mwumvise byinshi kuri D1 yasiguye byinshi kubijanye n'indirimbo ziwe kubijanye n'urugendo rwiwe yashoboye gufata ivyo yahuye navyo ni byinshi yashoboye kuvuga. Ndibaza nyimba bakurikiranye ikiganiro cyacu kuva ku ntango kugeza ku iherezo washoboye kumva byinshi. Reka ntumurambere ko tubona umenga ari so busy. Ndibaza afise ibintu byinshi ashobora gukora kuko ni ibintu byinshi ategerezwa gutegura ivyo yasize datunganije ivyo bisabwa katunganya ni byinshi. Reka tumureke kugira ashobore kubandanya n'ibindi bintu akajambo kamwe gusa ku bakunzi bakunda umuziki wawe n'abakunzi bakunda umuziki w'u Burundi muri rusange. Akajambo nabwira kwanza kubashimira uburyo bafita batwakiriye kwanza nka D1. Ikindi ni kubandanya batahura umuziki wacu Burundi ko ari umuziki ukomeye. Twagira ko dukunda ibyacu kwanza firstly dukunda ibyacu ko hariya babanze tubona aba Diamond bashikana mu Burundi abi wabo baradutanze kubikunda. Rero tuyo gukunda ibyo hanze kuko ibyo hanze gusa yego tubiha umwanya mugabo firstly tuduha umwanya iwacu niyo tuzogira gute tuzoja hanze gusoma amakora bakayaduha. Hanyuma ndabambwa gukunda kuja kuri page ya D1 ni D1257 bandika D akanwa karambitse barabizi nta utakuze none mu Burundi mwe mu muzi wose D1 nta numwe atakuze. Yego baje kwiteka music baturabe hariho na radio iteka FM mimi sote kumviriza nijana nari muri bice bine no bazumbi ibikorwa bya D1 ndetse n'ibikorwa by'u Burundi byose bakora abarundi bakora neza bazovyumva kabisa. Akabazo ka nyuma indoto yawe ibisazi wifuza kuzoshika ko mu myaka 2 ni indoto bisazi indoto uvuga ati iyi mu myaka 2 iri imbere ngeza kuzoba ndayifise ni ya indoto z'ibisazi noza ko izo ngira nyinshi ntabwo zica zibisazi kuko bari dreams indoto wifuza basi gushika ko utegerezwa gushika ko mu myaka 2 ako si ibisazi neza ko indoto yose ikuri ku mutima basi ndayishitse ko mbarumva nyine byo mfasha ikuri ku mutima ndikora umuziki wanje wabaye nkuko ndawushaka. Yego ushaka gute ushaka kubona nyine ko ndawushaka ni internationally ndashaka kubona umuziki wanje ugeze ku rwego hejuru ukomeye cyane rwose. Yes, ni ibintu byinshi twari gufita tumubaza. Reka gusa tubashimire mwe mwese muri ko muradukurikirana tutibagira gukora subscribe ni Sten TV worldwide nitwibagira gukora subscribe kandi tumushigikire n'uyu mugabo kuko murabona akora ibintu bikwiye akora ibintu binezera benshi akora n'ibintu bigezweho n'umuntu azi ibintu biri update dukore rero tumushigikire twongere dukunde n'ivyi wacu nico kintu abaririmbyi benshi bagiharanira abarundi ntiturakunda ivyi wacu dukunde ivyi wacu dushigikiranire kugira natwe twibone aho abandi bari turabakunda cyane mwe mwese mudukunda. Ciao.